Mwaramutse neza bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha. Muri uyu mwanya tugira twumvirize iki cigwa dufise ingabire iruta izindi. Dusome mu kigabane mu Bikorinto ba mbere kigabane cya 13 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 13 ahagira hati: naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko ntagira urukundo, noba ncitse umuringa uvuga canke icuma kivuzwa kigasama. Kandi naho nogira ingabire yo kuvugishwa n'Imana nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, kandi naho nogira ukwizera kose ngashobora gukuraho imisozi, ariko ntagira urukundo noba ndubusa. Kandi naho notanga ibyanje byose ngo ngaburire aboro, kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe, ariko ntagira urukundo ntacyo vyomarira. Urukundo rurihangana, rugira neza. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntigwihayagiza, ntigwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyago, ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi, ariko runezeranwa n'ukuri. Rurenza ko muri vyose, rwizera vyose, rwizigira vyose, rwihanganira vyose. Urukundo ntaho rushira. Ukuvugishwa n'Imana kuzokugwaho, ukuvuga izindi ndimi kuzogira iherezo, ubwenge buzokugwaho, kuko tuzi agace kandi tuvugishwa n'Imana agace, ariko aho igihinguye kizoshikira iby'agace bizokugwaho. Nkiri umwana mutoya navuga rwana, niyumvira rwana, nibwira rwana. Maze gukora mva mu vy'ubwana, kuko ubu turabira mu kirore ivyijiji. Ariko icyo gihe tuzoraba nk'abarabana imbona nkubone. Ubu nzi agace, ariko icyo gihe nzomenya rwose nk'uko namenye rwose, nk'uko namenywe rwose. None rero hagumyeho ukwizera n'ivyizigiro n'urukundo, ivyo uko ari bitatu, ariko ikibiruta n'urukundo. Urukundo ingabire iruta izindi. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Urukundo niyo ngabire iruta izindi. Nico gituma igihe ikiremwa muntu cari caratakaye kubwo kugwa kw'ikiremwa muntu mu itongo rya Edeni, Imana iratubwira mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu kigabane cya 3 kuva ku murongo wa 14 ukabandanya. Iragira iti: kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, uwo mwizera wese ntapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza, ariko ngo abari mu isi bakizwe nawe. Uwo mwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege.
nimurabe ingene vyagenze mu kuza kwa mbere kwa Kristo kwabaye kugaragara k'urukundo rw'Imana rugaragariye ku kiremwa muntu, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ibiremwa abantu rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Urukundo rw'Imana rugaragaye ku bw'ineza y'ikiremwa muntu rwagaragaye ku bw'ubugingo budashira, iduhaye umwana wayo Yesu kugira ngo gutyo iduha ubugingo budashira biciye mu kimazi cyiwe yatangiye ku musaraba i Karuvariyo, kandi kugira ngo uwumwizeye wese ntapfe rubi ariko aronke ubugingo budashira, ashobore kwakira Kristo nk'umukiza wiwe, yoza ibyaha vyiwe mu maraso ya Kristo, ibyaha vyiwe bihanagurwe, akugwe kw'ivyaha vyiwe, gutyo aronke mpwemu yera, gutyo aronke kuvuka ubugira kabiri, aronke umubiri wa Teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, kandi ku munsi w'iherezo uwo muntu icongerako azoronka umubiri uhoraho udapfa utabora, umeze nk'umubiri uhawe ubwiza w'umukundo wacu umwami Yesu Kristo, kuko twese tuzoronka umubiri uhawe ubwiza, gutyo tuzogira ishusho n'akameremere vy'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Rero murabona ko ari ukugaragara k'urukundo rw'Imana, urukundo ruva ku Mana rwagaragariye muri Kristo mu myaka 2000 iheze mu gushyitswa ko kuza kwe kwa mbere. Icyo nicyo gituma igihe cyo kuza k'umwana w'umuntu mu myaka 2000 iheze nicyabaye igihe cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, cya gatandatu cyangwa ikindwi cy'ishengero ry'Abaheburayo mu byagezwe, ahubwo cyabaye igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kuko igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ni igihe cyo kuza k'umwana w'umuntu, kandi kubera ko ugushyizwa ko kuza k'umwana w'umuntu ari ukugaragara k'urukundo rw'Imana rugaragajwe biciye mu mubiri w'umuntu, igihe cy'umwana w'umuntu n'igihe cy'urukundo rw'Imana, kandi icyo gihe kirasozera ishengero. Cyabaye igitsibo ku ishengero ry'Abaheburayo mu kuza kwe kwa mbere, kandi ni n'igitsibo ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu kuza kwe kwa kabiri. Ukuza kw'icyo gihe niwo mugisha ukomeye cyane nk'igihe ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Icyo nicyo gituma Kristo wenyine ubwiwe ashushanijwe mu ibuye rikomeza imfuruka. Nimwitegereze n'igihe nacyo ni igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi ingabire, urukundo niyo ngabire isozera, nicyo gitsibo cy'izindi ngabire zose. Nuko rero ni ibuye rikomeza imfuruka ku zindi ngabire zose. Rero ibyo bimeze uko ku kiremwa muntu nk'umuntu ku giti ciwe, kandi bimeze gutyo ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Imbere y'uko umuntu ashobora kuronka igitsibo, ingabire iruta izindi zose, gutyo agashyirwa kw'igitsibo cy'izindi ngabire zose, ategerezwa kuba yambanje guca mu ngabire zibanza kuza ubwa mbere, hanyuma mu ngabire iruta izindi zose harimo izindi ngabire zose, kuko mu rukundo harimo ingabire zose. Mu rukundo tuhafise ukwizera, ingeso nziza, ubwenge, kwirinda, kwihangana, kubaha Imana hamwe no gukunda bene data. Izo ngabire zose ziri mu rukundo rw'Imana. Turabe rero kuri buri muntu wese nk'umuntu ku giti ciwe, ari we aca mu ntambuko zitandukanye, kandi izo ntambuko zikagaragarira muri we n'izo ngabire. Hanyuma ku iherezo dufise isezerano ryo kuronka ingabire iruta izindi zose, arirwo rukundo rw'Imana. Iyo ngabire
igaragariye mu bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana mu mwuzuro wayo wose, nk'uko Imana yagaragaje ingabire z'ubwa mbere. Ku munsi w'iherezo izoba iriko iragaragaza ingabire y'urukundo rw'Imana, kandi izoba iriko irasozera ishyira igitsibo kuri buri muntu wese, ikoresheje mpwemu yera mu mwuzuro wose, isozereje umwuzuro w'Imana wose. Kandi ivyo ku batoranijwe n'Imana bizoba nk'uko twaronse umushuzo wa mpwemu, turonse umubatizo wa mpwemu yera, tukaronka ukuvuka ubugira kabiri, tukaronka umubiri wa teofaniya mu buringane bwa gatandatu. Ku munsi w'iherezo tuzoronka uguhindurwa kwacu nitwaguma turi bazima kugeza aho abapfiriye muri Kristo bazozukira. Ariko hagize uwo baragenda ubwa mbere ntacyo bitwaye, azozuka muri iki gihe cya nyuma, kandi azozuka ari mu mubiri uhoraho, ari kumwe n'abera b'ishengero ryose rya Yesu Kristo abamaze kuva mu mubiri bagiye, kandi bazobana natwe bagarutse bari mu mibiri idapfa itabora kandi hawe ubwiza. Natwe nitwababona abera bagiye nibazukira mu mibiri ihoraho, aho natwe bariho turi bazima tuzoca duhindurwa, gutyo tuzoba twambitswe igitsibo cy'ingabire iruta izindi zose, umwuzuro w'Imana. Tuzoba twarazwe mu mwuzuro, tuzoronka imigabane ibiri, umugabane w'umubiri wa teofaniya wo mu buringane bwa gatandatu, hamwe n'umugabane w'umubiri uhoraho udapfa kandi uhawe ubwiza, ari wo tuzoronka muri iki gihe cya nyuma. Rero ku ishengero ry'Umwami Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga w'abizera, turabona ko uwo mubiri waronse umubatizo wawo nk'umushuzo wa mpwemu yera, nk'uko natwe turonse umubatizo wa mpwemu yera tukaronka ukuvuka ubugira kabiri, nk'uko natwe twaronse umushuzo. Umushuzo ni ingwati, ariko ku munsi w'iherezo tuzoronka umwuzuro wiyongerako, kandi ishengero ry'Umwami Yesu Kristo naryo ryararonse umushuzo wa mpwemu yera. Mpwemu yera agaragariye muri buri mumarayika ntumwa wo mu gihe uja mu kindi. Uko ni kwabaye ukugaragara k'umwuzuro wose, ahubwo kwabaye ukugaragara k'umushuzo mpwemu yera, ariko arigaragariza mu gihe uja mu kindi, yigaragarije muri buri mumarayika ntumwa wararimwo impwemu ya teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, iriko irakora, igaragariye mu mubiri w'umuntu, iriko irakora ubukozi buhwanye na buri gihe. Kandi izo ni mpwemu ndwi z'Imana zinyuragirikanywa mu isi yose, ariko ibyo byose bihwanye n'umushuzo wa mpwemu w'Imana. Imana iriko irakora biciye mu mpwemu ya teofaniya, ariyo yagiye iragaragarira mu mubiri w'inyama, kandi iyo yabaye intumwa yo muri buri gihe, ariyo yaba irimwo mpwemu yera ariko arakora. Ariko ku munsi w'iherezo mpwemu yera azoba ariko arakorera mu ntumwa mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe cy'igitsibo gisozera ishengero rya Yesu Kristo, kandi hazotangura gukora mu mushuzo. Ariko mu nyuma hazogera intambuko aho mpwemu yera azoraga mu mwuzuro mu marayika ntumwa, azomuhindura rero kuva ngaho ukabandanya, bizoba mu mwuzuro wose. Rero tuzoronka umwuzuro w'Imana, umwuzuro wa Kristo mpwemu yera agaragariye mu mubiri w'umuntu, mu mubiri udapfa utabora uhawe ubwiza, kandi iyo izoba ari inshuro ya mbere aho marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano mpwemu yera azokora ubukozi abukoreye mu mubiri wahawe ubwiza. Mu nyuma yaramaze kubikorera muri Yesu Kristo, Yesu Kristo yamaze kuzuka. Rero turashobora kubona umugisha ukomeye cyane wo Kristo afitiye iki gihe cya nyuma. Ni ukuvuga yuko iki ari igihe
kibonekeramwo umwuzuro wa mpwemu yera kuri twebwe nk'abantu ku giti cyacu, aho tuzokuzuzwa umwuzuro w'Imana, tuzohindurwa. Rero Kristo azoba ari muri twebwe agaragariye muri twebwe nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, dufise imibiri ihawe ubwiza. Kandi iyi izoba ari inshuro ya kabiri, kuko inshuro ya mbere byabereye muri Yesu. Gutyo rero niko bizoba no ku mumarayika ntumwa w'Umwami Yesu Kristo wo ku munsi w'iherezo. Kandi izoba ari inshuro igira kabiri, aho umwuzuro w'Imana uzoba uri mu muntu, azoba afise umubiri udapfa utabora kandi uhawe ubwiza. Mu nshuro ya mbere byabereye muri Yesu, inshuro ya kabiri nayo bizobera mu mumarayika w'Umwami Yesu Kristo. Kandi azoba ari kumwe n'umugwi w'abatoranijwe bo ku munsi w'iherezo, nabo nyene bazoronka uwo mugisha wo guhindurwa kw'imibiri yabo. Kandi mpwemu w'Imana azoba agaragaye mu mwuzuro wiwe wose, agaragariye muri buri muntu wese agize umubiri w'ibanga wa Kristo wo ku munsi w'iherezo. Kandi abapfiriye muri Kristo nabo bazozukira mu mibiri ihoraho, nabo nyene bazoba bari mu mwuzuro w'Imana wose, bari kumwe na twebwe. Ariko mu gihe bo babayemo, bo bashoboye kuronka gusa kugarukiriza ku mushuzo wa mpwemu. Ivyo natwe nyene twarabironse, ariko yarasezeranye kwicongerako ko tuzoronka umwuzuro w'Imana, igitsibo, ingabire iruta izindi zose. Rero nimwitegereze ingene iri banga ry'ingabire iruta izindi zose lizoba ririko riragaragarira muri twebwe nk'abantu ku giti cy'umwe wese, no mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga w'abizeye. Kandi mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo nk'umubiri w'ibanga w'abizera, mu gihe cy'igitsibo, arico gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, Kristo azoba agaragariye ku munsi w'iherezo, yaraze mu mwuzuro. Umumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo azomuraga mu mwuzuro. Rero aho Kristo azoba ariko aragaragariza muri uyo, ariko arahagaragariza umwuzuro wiwe wose. Kandi uko kuzoba ari ukugaragara kwa Kristo marayika w'isezerano, mpwemu yera agaragariye mu ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo, agaragaye nk'igitsibo, nk'ingabire iruta izindi zose, ariko arasozera ishengero ryiwe mu gihe cya nyuma, arico twebwe turiko turabamwo. Kandi byongeye agaragariye no muri twebwe nk'abantu ku giti cyacu, aduhinduye, aduhaye umubiri uhoraho uhawe ubwiza, kandi ariko arigaragariza muri twebwe mu mwuzuro wiwe wose. Nuko rero ibyo akora kuri twebwe nk'abantu ku giti cy'umwe wese, abikora no mu ishengero ryiwe nk'umubiri w'ibanga w'abizera. Icyo nicyo gituma ingabire zavuzwe na Petero mutagatifu mu cyete cya kabiri cya Petero ikigabane cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku 8, izo ngabire zihwana n'ibihendwi. Hanyuma urukundo nago ariyo ngabire ishigwa ku kibanza c'8, arico gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Urwo rukundo nago ruhurirana n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi ruhurirana n'intumwa y'8, intumwa yitwa umumarayika w'Umwami Yesu Kristo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3, no mu byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 6, n'ibyahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 16. Ari we Yesu avuga ko mu byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 16 ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo mu mashengero. Ni mu kugaragara kwa Kristo, mpwemu yera marayika w'isezerano agaragariye mu ishengero ryiwe mu mumarayika ntumwa uwo atuma, niho we azosozerera ishengero ryiwe nk'umubiri w'ibanga w'abizeye. Azorisozera akoresheje ubukozi bwa Kristo akora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, uwo uzoba ariko arakorerwamwo ubukozi bwa Yesu ku nshuro igira kabiri, n'ubwa Eliya ku nshuro igira 5, hamwe n'ubwa Mose ku nshuro igira 2.
uko rero niko mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka aricyo gihe cy'igitsibo, igihe cy'urukundo rw'Imana, igihe cy'ingabire isozera izindi, irengeye izindi ngabire zose. Uko niko turabiye mu mpande zitandukanye, dufatiye mu mpande zitandukanye, tuzoronka ugushitswa kw'ingabire iruta izindi zose. Icyo nicyo gituma Revera William Branham avuga yuko ikintu kimwe rudende kirengeye byose, kigarurira byose, kironka intsinzi buri gihe kandi kikanesha na sekibi nawe nyine ubwiwe n'urukundo. Icyo nicyo gituma mu gihe cy'urukundo rw'Imana, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, Kristo azoronka intsinzi anesheje Antikristo, kandi Kristo azoronka n'intsinzi anesheje urupfu ku bw'ineza ya twebwe twese, kuko azozura abapfuye bamwizeye, aduhindure natwe abariho turi bazima. Gutyo tuzoronka intsinzi ikomeye hehe? Mu rukundo rw'Imana, kandi mu gihe cy'urukundo rw'Imana aricyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ababayeho mu bihe byarenganye ntibashoboye kuronka intsinzi banesheje urupfu rufadika, kuko imibiri yabo ifadika yarapfuye. Mbere na bamwe bo muri bene data bo muri iki gihe cyacu, bamwe nabo nyene baragiye, ariko ku isi hazosigara umugwa batoranijwe n'Imana bo ku munsi w'iherezo, bazoronka intsinzi, mbere baneshe n'urupfu rufadika, kuko tuzohindurwa. Rero hazoshitswa ijambo ryanditswe ku bijyanye n'urupfu rufadika, ariko rutazogira ububasha ku batoranijwe n'Imana, aribo bazohindurwa ku munsi w'iherezo, kuko nitwamara guhindurwa aho ntituzokongera gupfa, kuko ni umubiri mushasha udapfa utabora kandi uhawe ubwiza. Pawulo mutagatifu mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 15 umurongo wa 49 ukabandanya, aravuga ati, kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'umukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru. Ni ukuvuga yuko tuzokwambara umubiri udapfa wa teofaniya, n'umubiri udapfa ufadika uhoraho kandi uhawe ubwiza. Gutyo rero tuzogira ishusho na kameremere by'umukunda wacu Umwami Yesu Kristo. Ariko bene data, icyo mvuga ni iki? Yuko ab'inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitaragwa ibitabora. Rero twebwe turi muri iyi mibiri ipfa ibora, ntitwoshobora kwinjira mu nganji y'imyaka 1000 ngo tubeyo abami mu nganji y'imyaka 1000. Dukeneye kuronka umubiri udapfa utabora kandi uhawe ubwiza, ari wowe azoduha. Ryari we yaravuze ati, nanjye nzobazura ku munsi w'iherezo. Azura abande? Abamwizera, aribo bari kuzogenda. Natwe abariho turi bazima tukaguma turi bazima, azoduhindura. Rero tuzoronka umubiri uhawe ubwiza, umeze nk'umubiri uhawe ubwiza wa Yesu Kristo. Gutyo tuzogira ishusho na kameremere bya Yesu Kristo umukiza wacu. Arabandanya avuga ati, ndababarira akabanga. Mwibuke yuko arakabanga ari banga ryo mu bwami bw'Imana. Ntituzosinzira twese, no kuvuga ngo si twese tuzotegezwa kubanza gupfa, ariko twese tuzohindurwa. Ntacyo bitwaye kuba umuntu yogenda yaramaze kwizera Kristo, yaramaze kuba uwatoranijwe n'Imana, ni ukuvuga amaze kuronka ukuvuka ubwira kabiri. Nta na kimwe cyotuma ahagarikishwa umutima no gupfa mu buryo bufadika, canke akabandanya ariko arabaho kugira ngo azohindurwe abapfiriye muri Kristo nibazuka. Twese tuzoronka umubiri wahinduwe, umubiri uhoraho, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'ihereza izovugira. Uko inzamba izovuga,
iyo ni inzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba ari ikoreshwa mu guhamagarwa no kwegeranya uko batoranijwe n'Imana bose. Muri Matayo ikigabane cya 24:31 irahari ahagira hati azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe bose bave mu birere bine uhereye ijuru ritangurira kugeza iyo rihereza. Abo ni nabo bamarayika nyene we arungika ku muhero w'isi canke kw'iherezo ry'igihe kugira ngo bakore isarura aho ingano zizokwimbugwa n'ugwamfu nagwo. Ugwamfu ruzotegerwa mu mikama kugira ngo ruturirirwe mu muriro mu kababaro gakomeye aho umuriro ruhonyanganda uzokugururirwa, ariko ingano zizokwimbugwa zibikwe mu kigega c'Imana. Ingano zishushanya abatoranijwe n'Imana, ugwamfu nagwo rushushanya abana b'umubi. aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindugwa, kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Rero nimwitegereze igihe tuzomara guhindurwa, igihe tuzoba twahinduwe, urupfu ruzoba rwamizwe n'intsinzi. Aho niho tuzoronkera intsinzi mu buryo bufadika, tunesheje urupfu, kuko tuzohindurwa tureke kuguma turi abapfa. Tuzoba abantu bahoraho badapfa, nk'umukunde wacu Umwami Yesu Kristo, dufise umubiri udapfa utabora uhawe ubwiza. Rero aho tuzoheza tumubone we ari mu mubiri wiwe uhawe ubwiza, kuko na twebwe nyene tuzoba dufise umubiri uhawe ubwiza. Nk'uko twebwe dushobora kubonana hagati yacu, ni kubera iki? Ni kubera ko dufise umubiri upfa ubora kandi umara igihe gito. Icyo nicyo gituma dushobora kubonana hagati yacu. Turashobora gutahura rero, turumva ko muri iki gihe cya nyuma kuri twebwe nk'abantu umwe wese ku giti ciwe haraje ingabire irengeye izindi zose. Mwibuke yuko Imana ari urukundo, kandi ukuza kwa Mpwemu Yera mu mwuzuro wiwe wose ku munsi w'iherezo ni ukugaragara kw'ingabire iruta izindi zose, ukugaragara k'urukundo rw'Imana. Turashobora kubona rero ingene twebwe twashitse mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe cy'igitsibo, ni igihe gisozera ibihe byose, ni igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Rero muri iki gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ibintu byose bifitaniye isano n'ingabire iruta izindi zose, n'ingabire irengeye ibintu byose. Ibyo bitegerezwa kugaragarira muri iki gihe, nk'akarorero ukuza k'Umwami, ukuza k'Umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo, no kuza kw'ibuye rikomeza imfuruka, ukuza kw'igitsibo. Kristo niwe gitsibo n'umusozo, kandi we arasozera ishengero ryiwe, kuko we ni umutwe w'ishengero ryiwe. Rero turashobora kubona aho tugeze muri iki gihe cya nyuma mu mubiri w'ibanga w'Umwami Yesu Kristo. Tugeze mu gihe cy'igitsibo, igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kugira ngo higaragaze ibintu byose
bishushanijwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ibintu byose bishushanijwe mu ngabire iruta izindi zose, kuko ingabire iruta izindi zose arirwo rukundo, kandi Imana n'urukundo. Muri iyo ngabire hari izindi ngabire zose, kandi aho niho hakomotse, havuye ibyaremwe byose by'Imana, ari urukundo. Kubera ko turi mu ngabire iruta izindi zose nk'igihe, ntitwashobora kwitega ikindi kintu, ahubwo ni ukwitega yuko hagaragara ibintu byose bihwanye n'ingabire iruta izindi zose, ari byo byasezeranywe ko bishyikirizwa muri iki gihe cya nyuma. Ntituzi umwaka uwo ari wo, turazi yuko ari ku munsi w'iherezo aricyo kimumbi kigira indwi, ariko ntituzi umwaka uwo ari wo wo mu kimumbi cy'indwi uwo ari wo. Ariko icy'ingirakamaro ni ukuba turi ko turaronka ijambo rya Kristo, iryo jambo ry'igitsibo, aribwo butumwa bw'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buri ko buravugwa. Hamwe n'ubwo butumwa hariko haramenyekanishwa ibintu byose bitegerezwa kubera muri iki gihe cya nyuma, kuko ubwo butumwa buca hirya no hino y'igitsibo, aricyo Kristo umukiza wacu, ibuye rikomeza imfuruka. Ubwo butumwa buca hirya no hino, Kristo ibuye rikomeza imfuruka. We ni rya buye rikomeza imfuruka mu kuza kwe kwa mbere, kandi ni ibuye rikomeza imfuruka mu kuza kwe kwa kabiri, kandi mu kuza kwe kwa kabiri niho hashyitswa ibyo muvugishwa Daniyeli yasobanuriye umwami Nebukadineza, ariwe yari yabonye ibuye ridasituwe n'amaboko ryagerekaga ku gishushanyo, no kuvuga ku gishusho aricyo cyashushanya ubwami bw'abanyamahanga, ryakiguye he ku birenge by'ibyuma bivanze n'ibumba. Kandi ubwami bw'abanyamahanga muri iki gihe cya nyuma bwisanze mu ntambuko y'ibirenge by'ibyuma bivanze n'ibumba. Mu kuza kwa mbere kwa Kristo ubwo bwami bwari bugeze ku maguru y'ivyuma, aribwo bwari ubwami bw'Abaroma. Ubu rero ubwami bw'abanyamahanga bugeze ku birenge by'ivyuma bivanze n'ibumba. Kandi muri iki gihe cya nyuma niho hari isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, iryo buye ritasituwe n'amaboko, ariryo Daniyeli avuga yuko ryaze rikagwa ku birenge by'ivyuma bivanze n'ibumba rikabimenagura. Hanyuma iryo buye ryarakoze rihinduka umusozi munini, ubwami bukomeye bwuzuye isi yose, kandi iyo ni inganji y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo. Rero turashobora kubona umugisha ukomeye cyane twebwe twagenewe mu mugambi w'Imana, umugisha wo kuba mu ngabirire iruta izindi zose nk'igihe, ingabire iruta izindi zose nk'umwuzuro wa mpwemu w'Imana, kugira ngo uwo mwuzuro ugaragare muri iki gihe cyanyu, mugaragarire muri twebwe nk'abantu ku giti cyacu, utuzanira uguhindurwa kwacu, kandi uwo mwuzuro utume dusa na Yesu Kristo, turonke umubiri uhawe ubwiza, gutyo uwo mwuzuro utugire n'abadapfa mu buryo bufadika, kuko dusanzwe turi abadapfa imbere muri twebwe. Ubugingo bwacu ni mpwemu yacu, umubiri wa teofaniya, impwemu twaronse ivuye kuri Kristo. Ariko muri iki gihe cya nyuma icyiyongera kuri iyo migisha, we azoduha uyundi mugisha ukomeye, kandi uwo mugisha n'umubiri uhoraho uhawe ubwiza, uwo n'ibicurane bitazoshobora, turi muri uwo mubiri n'ibicurane ntibizoshobora kudufata. Rero mubandanya mukorera Kristo umukiza wacu iminsi yose y'ubuzima bwanyu, kuko ugucungurwa kwacu kuri hafi, ni ukuvuga uguhindurwa kwacu, ugucungurwa k'umubiri kuri hafi, kandi dutegerezwa kuba twiteguye kugira ngo turonke uko guhindurwa. Ndaza kongera kubabona mu gikorane cyo mu ijoro Imana ibishatse, mu kibanza cyamaze gutegekanywa. Mbega barakwigwayo bose
Miguel araza kubibamenyesha. Ni mu nyubakwa irimwo biblioteke yo muri iki gisagara. Ni bangahe bahazi muri mwebwe? Rero umwe gusa atahazi ni jewe Miguel. Rero muraza kunkura ngaha munjane muri ico kibanza kugira ngo ngaho nsangire namwe muri iri joro tuze gusangira mu gikorane cy'abantu bose. Ni byiza mubandanye muri ko murakorera Kristo muri iki gihe cya nyuma, kuko turi mu gihe cy'igitsibo, mu gihe cy'ingabire iruta izindi zose. Nimwitegereze iki gicapu Revera William Branham yakoresheje, aha kirimo ingabire ndwi, hanyuma naho hagashikirwa igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, hashika ibuye rikomeza imfuruka, aribwo rukundo. Urukundo nico gitsibo, niyo ngabire iruta izi zindi zose, kandi mu rukundo harimo izindi ngabire zose. Ese imigisha ya Yesu Kristo, marayika w'isezerano, urukundo rw'Imana, ese yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje, kandi se vuba ho kuzura igitigiri cy'abatoranijwe b'Imana. Vuba abapfiriye muri Kristo bazukire mu mibiri ihoraho, natwe duhindugwe mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen.